Eka ntongere ndabaramutse bakuzi mwese ba Ikangure Clinique n'abakuzi mwese b'ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Abandi namwe kwa mwiriwe bivarimo wese naho agenda herereye. Hanyuma uno munsi bukiganiro cy'ubuzima ni kuvuga turaza kurabira hamwe na cyane akamaro k'imbuto z'itomate canke ivyo bita inyanya kuri bamwe uko zikoreshwa na cyane kw'iki kibazo mubona kimaze iminsi gihanze abagabo benshi abahungu imisore bajya ubusanga bagiye batakaza ubushobozi bwabo ari uko bitewe nuko bigeze kwikinisha canke ari uko bitewe nuko bigeze kuyononesha ajya amafilme pornographique kenshi abandi nuko bitewe no kuba barigeze kuryabana kenshi n'abagore bagwaye ama infection. Muze kumviriza neza rero uko sasa bazikoresha ari abantu benshi ugira ugasanga kubera kutamenya bari bagenda bonona ibintu byo bafashije mugabo ugasanga birirwa bivuza bazunguruka hirya no hino batakaza imitwe kumbe hariho imiti bashobora bonyene kwitegurira ugasanga mu mwanya mutoya irabahinduriye ubuzima ariko kubera kutamenya ivyo bintu vyari byo nuko bikorwa ugaca usanga bari kubagenda babihomba kubera imvobe nizo. Rero no musi ndaza kubereka neza uko muze gutora udukora mutwanyu abandi mutore amakaye ndakunze kubimbabwira kugira ngo muvyandike neza uko bazikoresha kugira ngo simba nabantu baza barambaza ngo none bya bintu ngo nsubiriramwo ibintu bene ivyo ahubwo ushobora kubaza ari ahantu bya budidani yarashobora kubaza abandi nabo nakira ni nk'abajya abantu busanga bafise ikibazo kiremereye bakeneye kwivuza. Eka rero muri make ngiragire ko mbwira abajya abantu busanga ari bashasha aribwo bwa mbere bageze ku biganiro uca bareba ku matelefone yabo ahantu handitse s'abonner cyangwa subscribe kugira ngo bace bakorako cyabona kandi kandi kizogera ufyonze ko rero ufyonda ko gusa n'ukuboko uhejeje gukora ibyo bitabone kuyabonesha iyo ari ubwa mbere uriko urakurikirana kino kiganiro kwiyi page nyene canke ishene kiko kiracako. Hanyuma abandi namwe rero mumbirize rero ido nido uko bikorwa. Uti rero ibi bikorwa gute mbe bacanga iki niki kugira ngo bakuremwo uno muti ukwiye maze umuntu awunywe amere neza agire itotahara anagure igitsina ciwe. Murabona ko igitsina c'abagabo ni ikintu cubakiye ku tuntu tw'udutsi gusa udutsi duto tunini iyo rero kamwe gaparanganya canke gahuye n'ikibazo kenshi ni kuvuga bice biparanganira rimwe nk'aba bantu ubusanga bigeze nko kubuja mwajya bintu byo kwisambanya canke kwikinisha bobo urabona kujya kuntu bavuvagura bagafirituza hari n'abandi rero ubusanga batazi ko bikinishije mugabo gasanga bakinishijwe n'abagore bariko babagira bijya bintu ngo byo kubategura kumba rakafata kuba ko afirituza duza manura ugasanga udutsi tw'igitsina yaratuvungaguye cyane benshi bagaca babona n'ibitsina biriko bitera byituna bisubira inyuma ugasanga basigaye bafise imboro zimeze nk'ibiti bitagira imizi. Rero birasaba ko ufata umwanya kwiye iyo ushaka kwivuza cyangwa ushaka gukira urareka gushiramo ibintu byo gufinata urafata ukagenda ukaraba nk'ahantu urangura nk'ibiponde cyangwa ukagura ibiponde byinshi nk'ajya ahantu baba bakuye itomate iyo udashobora kugura za tomate wera usanga zizimvye ugaca urangura nk'ibiponde nk'ibidengawe nka bingahe ugafyinyagura ugakuramo zijya ntuze ugakuramo zijya mbuto maze kuzikuramo ari nyinshi uca usanza ukazanikira ku zuba nyuma y'imisi 5 ziba zimaze kuma ufise akantu bita ka blender burya benshi bakunda gukoresha mu gusya ivyema canke mu gusya ibiki uca ukubitamo izo mbuto usyeye zivamwe gafu keza kandi keza cane. Ico gihe rero uca ugashira quelque part ugaca ugenda mu isoko ukarondera karoti maze kurondera karoti ugaca uzizana uragura mbo nk'ikiro c'ikaroti ugaca uzana n'indimu rero ugaca ukanya ugakuramo zijya mbuto z'indani ofete ushaka kubikora neza mujya mwanya wandikiye imbuto ni uje ugenda ukarondera indimu zo mukazikanya ugakuramo n'imbuto nazo ukanikira nazo nyene ukazisyamwo agafu hanyuma ugaca rero ugira nk'ibiyiko bine vy'imbuto zintuze zisyeye z'indimu ibiyiko 4 vy'ifu isyemwe mu tujya tubuto tw'itomate ugaca usya nico bita beterave ugaca ukororera mu gikombe kimwe ugakororeramo ugaheza iyo hejeje rero hariho kaya gafu kugira ntuze igira imisemburo prostate iduze imisemburo neza nza ndababwira kaguro niko ucukubitamo ibiyiko naho nyene 4 bo
iyo ari nk'umudamu afise kijya kibazo cyo gushukashukwa aca ashiramo ifu y'isusa, mugabo ari umugabo ashiramo guro. Hanyuma kubera we umugabo bobenda kuva muri prostate, ahama gaca arondera rero sasa n'akajya gafu bita umuderi, nzo ndababwira kajya kava mu biti bita Cordillera pinnata, ni kuvuga nawe nyene ugashama ibiyiko 4, numva ko bibaye ibiyiko 16. Iyo 16 byose ushusira mwayantuzenya ikaroti wagiza abari mu gikombe kimwe kijya kinini gipima nk'intuze. Aha nashatse kwereka akarorero kwibimubona nga kijya gipima inusu, ugakorogeramo bibanye bikonze neza, uca ufata ukazana iriti donc iyindi nusu y'amazi ugakubitamo, urumva ko iciye iritiro rero ugaca uyinywa imisi 2. Iyo iheze uca utegura iyindi y'imisi 2, iheze ugategura iyindi y'imisi 2. Ni kuvuga ivyo bintu uca ubinywa imisi 6 hose hamwe, hama ugaca wirinda ari abantu bafata imiti akayifatana n'inzoga rero, ugasanga ariko afata umuti uja gutunganya umubiri ngo uduze imisemburo, ugasanga ariko ashiramo inzoga, itabi, bigaca bituma alcool iba nyinshi mu mubiri, bikanka ko imisemburo iduga. Donc haje uri kuranagura umubiri ari ibintu bimwe bisaba kubanza ukikabusha, nubwo bikunda gute cyane ugafrena gato nk'umuntu w'umugabo, kuko nta muntu yivuza kenshi ari umwana, urafata nyene responsibility nk'umugabo tingoma nivuze. Hanyuma ugaca uhagarika n'ikintu bita amata, nama nabivuze kenshi kugira ntagire umuntu avyibagira no kwaba baza gutera imiti ngaha. Ibyo rero maze kuvyegeranya nivyo ukabihagarika, ushitangura kubyihereza agakombe kamwe mu gitondo kajya gatoya, akandi ku mugoroba, kamwe mu gitondo, akandi ku mugoroba, kamwe mu gitondo, akandi ku mugoroba, mu minsi 6 bihejeje. Hari bamwe rero mu minsi 6 igitsina kiba gitanguye kuduza imisemburo, n'abandi usanga itanguranye kushiduka cyane ku munsi wa 6, abandi nyuma yaho gatoya bihagenda bize biraduga. Rero biduga umubiri nyene ugahinduka, akabibona nyene amaraso akaba menshi akisuka, kuburyo usanga hajya ku mutwe w'igitsina nyene iyo ushutswe umenye hagomba gutabuka, kubera igitsina kiba cagize ingufu nyinshi byo kwabira umwanya munini kandi ukisubiza kenshi, kuburyo ahantu hose uciye nta mwana ashobora kukugaya canke ngavuge ngo urya mugabo n'igikonkoro canke yabira nk'inkoko, ibintu bene ivyo. Hari amajambo abadamu basigaye bakoresha ukumva nyene ko ababaza umuntu, kavuga ati none uyu mudamu koko amajambo ashobora kubwira umugabo wiwe gute, ukumva nk'umugabo arakubwiye aje kwivuza ngo umudamu ngasigaye ngo nambwira ngo nenda nk'inkoko. Urumva ko ivyo bintu ukunda gusanga kenshi bibabaza imitima y'abagabo benshi. Niyo mpamvu turarekera n'abadamu iyo bishitse umugabo akagwara, si vyiza ko umujya uruhuha, ahubwo vyiza uramwerekeza uko ashobora gufata imiti, canke ukamuvuza utayenze kumujya uruhuha, canke ngo mutonde mu masite, canke nguze uramuzanira ko burya busore bwo mwibanga, canke abo mwahoranye baza barakonona ngo buryo bariko barakugirira. Abagabo namwe iyo ugwaye bisaba ko wiyitaho kugira ngo urinde urugo rwawe, kandi nawe wikura agasuzuguro ko mu gitanda. Nuko rero mugira ibihe vyiza, musangize abandi kino kiganiro, namwe naho mu kiganiro cy'ubugaruka bajya batabibagiye kuyabonesha, mwibuke muyaboneshe kwishene shasha kugira ngo mubandanye kuronka ko ibiganiro. Bye bye, nta mu kiganiro cy'ubutaha.